gihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel NIYUNGEKO. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivana naho mudukurikira muherereye mu mihingo itandukanye y'isi. Ndabahaye n'ikaze muri ano makuru y'ikiganiro Humura Burundi yo kuri uno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2 Rusama umwaka wa 2020. Mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Umugambwe senere urongowe na Gatongwasa uragabisha umugwi w'igihugu jejwe amatora abarongo y'igihugu ndetse n'amakungu kubijanye niho nyangwa ry'amabwirizwa n'amategeko agenga amatora nyuma y'imisi 5 iheze hatanguye ibikorwa byo kwiyamamaza. Ahatari hake hirya no hino mu gihugu haribonekeza ikoreshwa ry'imiduga ya leta muri ivyo bikorwa nyene bijanye no kwiyamamaza by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu gihe Petero Nkurunziza aramutswe igihugu we avuga ko azohana mwe nabo bantu bakoresha uburyo bwa leta imbere yuko ikiringo ciwe kirangira. Mu gice ca nyuma ca kino kiganiro mu kigabane kw'isoko tuzakurabira hamwe icokorwa mu ntumbero yo kugwanya ubushomeri mu Burundi. Steven NIYUNGEKO ni wari karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira ikibiriraho ku mihoro itandukanye ya RPA aya n'ayandi ni mukanya. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'igisata c'amagara y'abantu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu Burundi bwatangaje abagwayi bane bashasha bikiza c'umugera corona abamaze gufatwa na coronavirus mu Burundi baciye bakwiza igitigiri ca 19 mu itangazo bwo bushikiranganje bwasohoye kuri uyu wa gatandatu bumenyesha ko mu bagwayi 10 bari basigaye mu bitaro ibipimo vyerekanye ko batatu muri bo atamugera wa corona basigaranye byongeye abandi ndwi basigaye amagara yabo ntabangamiwe uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubandanya bubimenyesha. Muri politike ku munsi ugira gatanu w'imyiyamamazo y'amatora yo mu kwezi kwa Rusama Evariste Ndayishimiye umukandida w'umugambwe CNDD-FDD yakoreye imyiyamamazo muri commune Kiremba intara ya Ngozi. Agatongwasa umugambwe senere mu ntara ya Cankuzo umukandida wa Sahanya Frode Buleonse Ngendakumana yiyamamarije mu ntara ya Rumonge Francis Rohero uwigenga akaba nawe nyene yakoreye imyimamazo yiwe mu ntara ya Rumonge mu gihe Dieudonne Nahimana nawe nyene yigenga yakoreye ico gikorwa mu ntara ya Muramvya. Muri politike kandi umugambwe senere uratewe umutima uhagaze niho nyangwa ry'amategeko agenga amatora ritera giyongera muri kino gihe c'imyamamazo. Mu itangazo uwo mugambwe wasohoye kuri uyu wa gatanu wagiriza umugwi w'igihugu ujejwe amatora seni bamwe mu bariko barahiganwa co kimwe n'abatware bamwe bo mu nzego zo hasi kuba babifisemwo uruhara. Umugambwe senere uhamagarira umugwi seni abarongo y'igihugu n'amakungu kuba maso kugira bakurikiranire hafi ibiriko biraba muri kino gihe imyamamazo y'amatora. Idonido na Eroge Divin Remesha. Mu biriko bituma umugambwe wa Gatongwasa witabariza ni nk'ibijanye no gushira habona urutonde rw'abazotora hose mu gihugu. Umugambwe CNL mu itangazo ryawo ukabutangaza ko wasavye kuva kera umugujeje wo gutunganya amatora seni ko yoshira habona izo ntonde ariko bibimfa gusa. Umugambwe CNL uvuga ko ivyo vyari gutuma vyoroha gukwirikirana igitigiri nyakuri c'abiyandikishije kugira abazotore. Uwo mugambwe uvuga ko aho gukora ivyo seni yihutiye nyabuna gutanga amakarata y'abazotora igikorwa naco nyene uvuga ko kiriko gikorwa mu kajagari. Umugambwe CNL wanagaruka kuco wita igipfungu kiri mu gushinga abazoba bahagarariye amatora kuri buri biro vy'amatora. Aha CNL yagiriza seni kwica kubiri n'ingingo ya 40 y'itegeko rigenga amatora cyane mu bijanye no kunganisha abanyamigambwe mu bagize ivyo biro. Muri iryo tangazo umugambwe CNL wanatunga gatoki bawura amatari bamwe basanzwe bari no ku ntonde z'abazitoza mu matora y'abashinga amateka ku ruhande rwa CNDD-FDD ko bakunze kwishira mu kibanza c'umugwi seni. CNL ivuga ko abo batware baburagiza imyamamazo y'umugambwe CNL nko mu kubakura daridari mu kibanza baba bateguye kugiriramwo imyamamazo. Mu biteye amakenga umugambwe CNL harimwo ihohoterwa, ikubitwa canke mbere ifungwa ry'abanywanyi bawo. Umugambwe wa Gatongwasa usaba umugwi seni gukurikirana ivyo bibazo iheze yubahiriza itegeko bigenga amatora.
Eroge Divin Remesha mu rukurikirane rw'amakuru ajanye n'imigabo n'imigambi yabibamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu uyu munsi tubashikiriza bimwe mu vyashizwe imbere n'umugambwe Sahwanya Frodebu tubishikirizwa na Josiane Muzaneza. Imigambi 10 niyo yashizwe imbere n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Muri iyo harimo ubujanye no kunagura inzira ya demokarasi, kugarukana intwaro ibereye, ubutungane bwubahiriza bose hamwe no kubahiriza agateka kazina muntu n'amasezerano yarusha. Uyundi mugambi dusanga mu migabo n'imigambi vy'uwo mugambwe no kugwanya ubushomeri na cane mu rwaruka. Ivyo navyo ngo mukubishikako bakaba bategekanya kuzokurako n'imiburiburi 20% vy'amafaranga aronswa amakomine, amafaranga azoheza agakoreshwa mu gushigikira imigambi y'iterambere izoba yakozwe n'urwaruka. Ibindi bikuru biri muri iyo migambi no kurandurana n'imizi ubukene hamwe no gutunganya bushasha kandi neza igisata c'amagara y'abantu. Uyo mugambwe wa President Melchior Ndadaye uranamenyesha ko hari hamwe abarundi bo wizera bakawuhunda amajwi uzokwihutira gutahukana impunzi zose iyo ziva zikagera. Umugambi ugira 9 uvuga ku bijanye n'indero aho bamenyesha ko bagiye kugarukana kanovera muri ico gisata hamwe no gusubiza agateka abigisha. Eka n'ikibazo c'igitsina nicasigaye inyuma. Mu mugambi Sahwanya Frodebu userukiwe n'umushinga amateka Leonce Ngendakumana bamenyesha ko bazosubiza agateka umukenyezi bakanamurenganura aho hose yarenganijwe hakurikijwe amategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono. RPA Nshuti zanjye nkunda ntakindi nifuza ku mutima taruko amagara yororanirwa. Mbekirogorogo ujya muntu ukuntu muramukanje nk'abantu mutazi kitwugarije kibona we uri kuvuga bijyanye na coronavirus none ikindi kitwugarije kikaraze shinga makuru cyumva uhore shaka ibona bijya ntibizoshika muri kino gihugu cyacu ngo takurahiye umva wumvise umushikiranganje w'amagara y'abantu ko yari amenyesheje ko icyo kiza cyamaze kugera mu gihugu cyacu. Reka da ijya n'ingwara y'abazungu nta mwirabura izofata. Sigaho ibihugu bitukikije byose ibihugu turi kumwe mu karere kamwe ibihugu nka byose bya Afrika byarinjira n'icyo kiza nawe ngo nta mwirabura cofata. None wewe usumbya leta ubumenyi mbeho ho ndakubaza uwanduye abibwirwa niki? Umva kirogorogo nkubwira ibimenyetso nyamukuru ni umucanwa mwinshi ibicurane ubabare bw'umubiri iyo bigeze kure hazamuguhema nabi. Tenda numva wigize muganga ahubwo buriya ndabona wigize kamenya. Mwabagabo nabumvirije numva ntogena ntavuze ngagende kandi ariko kubwira ukuri nyabaki ngaho nyakugira Imana mumfashe tureke gushira agati mu ginyo ahubwo tukwiye kucirinda ko caramaze kutwinjirana. Ngaho mbwira twokirinda gute? Kirogorogo umva nkubwire nongera mbwira n'abandi mu kwirinda dukwiye gukurikiza ibi bikurikira. Mbwira gukaraba kenshi n'amazi n'isabune gukorera mu nkokora canke mu gatambara keza gasukura naho heza kugakoresha ugaheza ukaza kugata mu mwavu. Kwirinda kenshi gukora ku munwa mu mazuru canke mu maso kwirinda guhoberana kwirinda gusomana reka amatwi ndacabandanya kwirinda kuramukanya dukoresheje iminwe kwirinda kugira ingendo zitakenewe hako umusanga abantu bari kubariyerereza batagira iyo baje kwirinda kugenda kenshi ahateramira abantu aho rero uhumvirize neza nko ku masoko mu mashengero mu mashuri ku bibuga vy'imipira mu biteramo eka n'ibindi vyotuma mukoranira hamwe mwese. Naho numvize ingingo zisa n'izigoye gukurikiza ndanyuzwe kuko numvise yuko ari kuneza y'amagara yacu n'abacu. RPA mu gisata c'intwari bereye abakoresha uburyo bwa leta mu bikorwa vya politike nk'imyamamazo bazohanwa kandi bashigwe imbere y'ubutungane. Ivyo biri mu ijambo Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi yarayashikirije kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Ngozi ahari ko hahimbarizwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Petero Nkurunziza avuga kandi ko umugujejwe kugira amatohoza uri ku kivi akemeza ko azosigahanye abagirijwe n'uyo mugwi imbere y'uko bamukorera mu ngata.
Twage tuhamagare kandi kwitanga mutiziganya gucungera umutungo w'igihugu ano mezi. Mu mateka y'amatora igihe cose aya mezi yo kwiyamamaza amezi ajanye n'amatora no kuyasozera amezi atarenga amezi 4-3 yama adusubiza mu kinogo gikomeye cyane kubwo abantu bafise ingeso mbi bamwe baja kwiyamamaza abandi bakaza kuvoma no kuyora mu butunzi bw'igihugu. Duhamagariye rero umurundi wese ku mitumba mu makomine mu mazone mu ntara mu buzi bwa leta bwose mwese mubinderetse twarashizeho umugwi ukorera mu biro by'umukuru w'igihugu mukwiye gushikiriza ibiriko biraba byose ariko baronona bamenye yuko bariko barajya amagi yagungere nkunda kujya ari igifyera tumenitama muvyumve neza tanga amakuru kandi abatanga amakuru bose bazoronka gashimwe hari amadosiye maze gushika atari make nta numwe azohirahira ngo asubire gukora mu kigero ngo avome cyangwa ngo agire ubudandaza rutemera amategeko ngo yemere yonone ubutunzi bw'igihugu ngo tumwemerere ntabwo dushaka kuraga igihugu gikenye ducunge rero ntagire dusubiza mu ihumbi dushaka yuko azodukorera mu ngata bazoshikira mu bigega byuzuye kandi natuzogera umutwe kuko imbere yo kubisikanya n'ubazo mwatoye tuzobanza bose twashikirijwe niwo mugwi tubashe imbere y'intahe mushaka zo dukora mu ngata azosanga bose nabegeranije ko kazi zizokamutuma azosanga nagakoze kuko ari intumva. Naho Petero Nkurunziza avuga ivyo imiduga ya leta iriko irakoreshwa muri kino gihe c'imyamamazo y'umugambwe uri ku butegetsi na cane imiduga y'ibitaro bimwe bimwe iryo koreshwa ry'uburyo bwa leta rikaba riteye kubiri n'ibwirizwa rigenga amatora nkuko twabiteguriwe na Vicky Chris n'interetse. Tumwe mu turorero dutangwa n'abanyagihugu ku ikoreshwa ry'imiduga ya leta mu bikorwa bijanye no kwiyamamaza ni muri komine Matana intara ya Bururi aho kuri wa gatatu w'indwi hari haramutse haba imyamamazo y'umugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko baguye mu gahundwe babonye imodoka y'urongo ibitaro vy'Imatana ikirakoreshwa muri ivyo bikorwa. Ariko akoreshwa imodoka double cabine y'umuyobozi w'ibitaro vy'Imatana nomero za plaque ni Rodomede 919 AIT twagwa n'umushoferi w'ibitaro. Yego yo rero niyo yarimwo ibikoresho bitwara amajwi yongera rero isomba n'abantu ibatwara ahantu nyagihotora ariko arabera imyamamazo abanyagihugu bose bayibona bakifata ku munwa. Akandi karorero nakaho bukeye bwaho imodoka yo ku bitaro vyo mu Rutovu nayo nyene yabonetse mu bikorwa vy'imyamamazo y'uwo mugambwe uri ku butegetsi yabereye muri komine nyene. Kuwa kane tariki 30 hoho double cabine y'umuyobozi w'ibitaro vyo mu Rutovu nawe nyene yari yaje gufasha muri iyo myamamazo y'Imatana bari baramutse biyamamariza ahantu bita kwiburaniro musozi wa Bihanga muri komine Matana. Umuduga rero w'umuyobozi wo mu Rutovu niwo warimwo ibinyamajwi urarika abantu uwo munsi menyesha amakoraniro yaza kubera. Nomero za plaque ni Rodomede 394 AIT. Andi havugwa iryo koresha ry'uburyo bwa leta ni mu ntara ya Ruyigi aho utwara akarere k'ubuvuzi ka Kinyinya hamwe n'abandi bakora mu gisata c'amagara y'abantu aho Kinyinya bakoresha imiduga n'amapikipiki vya leta mu kwiyamamariza umugambwe CNDD-FDD. Umuyobozi w'akarere k'ubuvuzi ka Kinyinya muganga Vitage hagiye hose agenda n'imodoka y'akazi kandi ashaka amadarapo y'umugambwe. Tukabona imodoka yo mu bitaro s'akarere k'ubuvuzi ka Kinyinya ujejwe ubutunzi bw'ibitaro cita Silver hose agenda n'imodoka y'ibitaro kandi ashigije n'amadarapo y'umugambi. Tukabona amapikipiki y'abari mu karere k'ubuvuzi ka Kinyinya yayo mu bitaro karere k'ubuvuzi ka Kinyinya zose yazambaye amadarapo zigenda aho hose n'imikano y'umugambi w'ubutegetsi. Tukabona yuko ariko tumvira amategeko. Abanyagihugu bo mu ntara za Bururi na Ruyigi basaba bijejwe guhana abo bose bariko bakoresha uburyo bwa leta kuko ku bwabo abanyagihugu bitandukanye n'ibwirizwa rigenga amatora. Tumushimire na Vicky Chris n'interetse. Abakozi baheruka kwirukanwa mu mashirahamwe yahora akorera mu gisata c'ikawa bakwiye gutunganirizwa imbere yuko amatungo y'ayo mashirahamwe akoreshwa ibindi. Vyavuzwe n'uburongo y'urunani mpuzamasendika Kosibu kuri wa gatanu aho amakungu yararamutse ahimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Celestino Savyimana asaba ko aho bishoboka abo bakozi bosubizwa mu kazi mu gisata gishasha c'ikawa. Nitwosiga inyuma ibiheruka kubera mu gisata c'ikawa aho abakozi bo mu masogestare na Sodeko birukanywe badatekerewe. Dusabye dushimitse ko boringaniza ibiganiro hagati y'abaserukira abakozi na leta kugira ngo abakozi barenganurwe mu gusubizwa mu kazi mu gisata gishasha giheruka gushingwa. Abo bidashobotse nabo batekeregwe hisunzwe ibiganiro hamwe n'amategeko y'akazi. Dusabye kandi ko amatungo y'ayo mashirahamwe atakindi yokoreshwa abakozi batararinganirizwa. Turasabye kandi iyo habaye ibiganiro
hakaba n'amasezerano ku mpande zose ko impande zose zokubahiriza ibiba byavuye muri ivyo biganiro kuko ukudashira mu ngiro ibyavuye mu biganiro mu makonvansiyo collective byerekana ko hari akahari ivyo bigatuma haguma icuka kibi mu kazi. Umukuru wa Kosibu asaba ubutungane gushira mu ngiro imanza abakozi baba batsinze. Celestin Savyimana asaba kandi amashira hamwe y'abigenga ko atobandanya ho nyanga agateka k'umukozi. Dusabye ko urubanza rwaciwe hagati y'ishira hamwe Econeterewe n'abakozi birukanywe bidaciye mu mategeko ko rwokurikizwa uko sentare yaruciye hama iryo shira hamwe rireke kuguma ryisamaza. Dusubiye kwibutsa ko hari amashira hamwe kandi anakomeye yirukana abakozi bayo agashashinga akazi bariko barakora yandi mashira hamwe canke abantu biyumvikaniye mu rurimi rw'igifaransa ni sous-traitance. Abakozi bashasha baca bafatwa nabo ugasanga ntibavuzwa ntibateganirizwa kazoza muri ENS eka mbere n'umushahara ukaba muto. Iyo nyifata igayitse tuyisanga mu mashirahamwe anakomeye nka Brarudi no mu mabanka mwamwe nka Bankob. Iyo ngeso mbi y'ayo mashirahamwe ashira imbere inyungu z'umurengera agahonyanga n'agateka k'umukozi kandi nawe ari we aduza uwo mwimbo irakwiye kwiyamiriza. Inzego zizejwe kugenzura akazi rizive hasi zubahiriza amategeko mu kazi amazi atararenga inkombe. Celestin Savyimana arongoye urunani mpuzamasendica Kosibu mu Burundi. Abanyagihugu bo muri quartier Yoba mu gisagara ca Gitega baridogera abatware bagiye barakurikirana mu kurongora iyo quartier. Abanyagihugu bavuga ko batanze amahera y'umuzibukiro wari ugenewe abinzu zabo zari gusamburwa mu bikorwa byo kubaka amabarabara y'amabuye ariyo bita route pave mu rurimi rw'ikinyamazuru muri iyo quartier, ariko ico gikorwa kikaba kitigeze kirangurwa. Onezime dushimagize mu idonido y'inkuru. Quartier Yoba ni imwe mu zigize igisagara ca Gitega, ikaba yavutse idakwije amategeko agenga ibisagara nk'uko bivugwa na bamwe mu bahaba. Amabarabara yaho ni mato mato cane nkamwe n'imigenderanire yo mu gihugu hagati. Abahoze bayibamwo n'abantu babirimizi, abo nabo ngo bagiye barahagurisha ku baje bava mu yindi mihingo. Uko kubura ko amabarabara kwije amategeko kwaca gutuma bataronka amazi n'amatara yishira hamwe Regidezo. Kugira bayaronke byasabwa ko bagure mu mabarabara. Ni muri iyo ntumbero kuva mu mwaka wa 2005 abatwara iyo quartier baciye bashinga ko ayo mabarabara yo kwagurwa, inzu zimwe zimwe zigasenyugwa canke parcelle zimwe zimwe zigatakaza imetero runaka. Kugira rero haboneka umuzibukiro wo gushumbusha abari gutakaza ivyabo, baciye bashinga ko umuhana wose utegerezwa gutanga amafaranga y'ibihumbi 200 bakayashira kuri konte yuguruwe ku bwiyomvo. Ariko rero ayo mabarabara ntiyigeze yagurwa gushika ubu kuko ayo mazi n'amatara bahavuye babironswa hakimeze ko hari hasanzwe. Abo banyagihugu basaba ko bosubiza amafaranga yabo kuko batabona ico yaranguye. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Uyu munsi ugira ujana 94 bagenzi bacu bakorera ikinyamakuru wacu bahagaritswe bagiye kurangura umwuga wabo. Christine Kamikazi, Terence Mpozenzi, Egide Harerimana hamwe na Agnes Ndirubusa bapfungiwe mu ibero rikuru rya Bubanza bahagaritswe ku 22 Gitugutu umwaka wa 2019 mu gihe bari bagiye muri komine Musigati gutohoza amakuru ajanye n'ingwano zariko zihuza abajejwe umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibirwanisho. Sentare nkuru ya Bubanza yabaciriye gupfungwa imyaka 2 n'igice no kuri umwe ihadabu ry'umuriyoni ibagiriza gushaka bitagishoboka kwifadikanya n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Abamenyesha makuru ba iwacu bakaba barunguruje muri sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa biteze kuburana muri uku kwa gatanu. Tukiri mu gisata cy'ubutungane nyene mugenzo mwiza wo guha ijambo umunyagihugu ngo ashikirize akamubakiye kubijanye n'amategeko n'imigambi ya leta wagiye uratituka kuva mu mwaka wa 2015 kubera igitsure n'iterabwoba by'ubutegetsi. Ivyo bishikiriza na Deninda Yishemeza icegera cy'urongo yishira hamwe Fokode ahasigura ko mu Burundi ubutegetsi bwashizeho inzitizi kwigenzura ry'abanyagihugu ku bikorwa vya leta biciye mu mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike no mu binyamakuru. Deninda Yishemeza akaba yabishikirije mu butumwa bugira gatandatu bwisekeza ryo gusigura inshingiro y'ibikorwa by'abaharanira agateka kazi na muntu ryatangujwe n'urunani rw'abaharanira agateka ka muntu mu Burundi CBDDH. Deninda Yishemeza ni cegera c'urongo yishira hamwe Fokode. Mu gace ka gatatu k'ingingo ya gatandatu y'itangazo rya ONU ryerekeye abandi agateka kazi na muntu biratomoye. Umuntu wese yaba wenyene canke afatanije n'abandi arafite uburenganzira bwo kwiga
guharira kugira ico ashikirije no kugenzura yubahirizwa no mu mategeko canke mwishirwa mu ngiro ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ubwigenge shingiro bwose hamwe no kumenyesha abanyagihugu ibitagenda neza akoresheje ubwo buryo canke ubundi buryo bwemewe. Iyo ngingo iza kuzitira imvugo z'abategetsi bamwe bamwe zigamije kuyobya abanyagihugu mu kuvuga ko leta n'inamashinga amateka arizo zonyene zifise ububasha bwo kushiraho amategeko, kandi tuzi yuko ishaka ry'umunyagihugu ariryo soko ry'amategeko n'amabwirizwa. Mu bihugu bimaze gutsimbataza intwaro rusangi, eka ndetse naho intwaro rusangi itarashinga imizi nko mu Burundi, amabwirizwa n'amategeko yose yisunga ivyifuzo by'abanyagihugu, ari naco gituma abanyagihugu bafise uburenganzira bwo guhanahana ivyiyumviro mu bwigenge ntangere mu ntumbero yo kugenzura inyubako y'amategeko hamwe n'ishirwa mu ngiro ryayo. Ivyo bikorwa hisunzwe amabwirizwa y'igihugu hamwe n'amasezerano mpuzamakungu n'iri tangazo rya ONU ridasigaye inyuma. Iryo genzurwa rikorwa n'abanyagihugu akenshi bahurikiye mu mashirahamwe adahanira ivyicaro mu ntwaro y'igihugu, rigamije gutanga intererano y'ingene yubahirizwa ry'agateka na muntu ryoshirwa mu ngiro kuruta bibaye nkenegwa, bakanahamagarira abanyagihugu guhagararira uburenganzira bwabo biciye mu buryo butekanijwe n'amategeko y'igihugu na mpuzamakungu, nko kugira imyiyerekano amahoro n'umutekano, kurungikira abategetsi ibaruwa riteweko igikumu n'abantu benshi ariryo bita petition mu rurimi rw'igifaransa. Mu gihugu cacu Burundi, ibiganiro biha ijambo umunyagihugu ngo ashikirize akamubakiye mu bwigenge ntangere byarigeze kubaho muri kahise, aho abatowe n'abanyagihugu abajejwe ibisata vya leta bishura ibibazo by'abanyagihugu biciye mu biganiro ku nsamirizi. Uwo mugenzo mwiza wagiye urayoyoka kugezaho kubera igitsure n'iterabwoba abamenyesha makuru benshi bakorera mu gihugu batacubahuka kubaza ibibazo nkoramutima. Turasubiriye gutera akamo leta ngo yubahirize uburenganzira bw'abanyagihugu mu gushira mu ngiro ibiri muri ritangazo rya ONU ryerekeye abanyagateka na muntu. Deninda Ishemeza ni cegera curongoye ishirahamwe Fokode. Ano makuru y'ikiganiro ho muri Burundi ni hano duciye tuyasozerera, ariko mudutunge ikigabane kwisoko nigishoboye kuboneka. Shimire mwebwe mwafashe akanya ko kuyakurikira, bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije kuyegeranya. MS Steven ninge ko yatumye amajwi n'amasanamu bibashikira ku mihoro itandukanya RPA nawe nyene yakenuye. Emmanuel ninge ko mwari kumwe kuri micro, ndabike bano yenda bipfuriza amahoro iwanyu na gahwana. Ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.